uno munsi uri hejuru bashinga ntahe bapfasoni gwaruka mwese inshuti z'u Burundi nitugira imana n'amahoro n'umutekano muri diaspora ndundi ku rwego rw'isi. Kw'izina rya diaspora burundese je nsanzwe ndi umuvugizi ku rwego rw'isi kubatanzi ku mazina ni Simeon Nkuzumwami. Hama twagomba dufata umwanya dushimire mwebwe abarundi mwese mwafashe uyu mwanya mugaheba ivyanyu kugira ngo mushobore kwigina uyu munsi twabashiriyeho witwa Burundi Day, uzoya muba imisi yose mu kwezi kw'icumi mu ndwi ihereza ukwezi kw'icumi. Akazoba ari umunsi uzoyama uba buri mwaka kugira ngo tuzirikane incungu zatwitangiye imbere kugira turonke demokrasi, twongere tuzirikane iterambere n'amahoro n'ubumwe mu ba diaspora bari hanze y'igihugu. Kuri uyu mwanya rero kubera ko tuzi yuko dusaba kurambere bipfuza kutuganiriza vyinshi, tugomba duhe president ugwaruka ku rwego rw'isi agire nawe icashikirije kw'izina ry'abantu bugwaruka kugwaruka gose kw'isi, bumve yuko nabo baserukiwe, hama bumve impamba ivuye kubakurira ari we twashimye tukanoma Stella Uwimana. Kaze cyane.